amahoro cyane ni ngenda kumana Commercial Mariel inzu kwitana ya Masterland abandi umuririmbyi muhinyanyuzi eka no ufite inzu yitwa inyanyiro yitwa Master Music hamwe na agence yayo yitwa X-Motion turi foire ya yitiriwe Indwi entrepreneur yateguwe na BBN iri kumwe na Disco hamwe n'abandi bafatanya ibikorwa Union Européenne n'abandi batandukanye ariko nkatwe turi hano duserukiwe n'umugambi witwa PASAC ari projet d'appui muri secteur culturel au Burundi ariyo ikadufasha cyo kwita accompagnement mu kudukaririza ubwenge no kuduha cyo kwita ama fond cyangwa ama subvention dufasha kwisununura ku yindi scale bise scale la prima mvutu hano nka Master Music tuko expose ama service yacu dukora ya production événementielle, production audiovisuelle, discographique, gestion de carrière artistique, n'ibindi bitandukanye usanga dukora marketing digital n'ibindi bitandukanye dukora. Yego. Master Music ni entreprise iko yubaka tuvuga muri startups ariho ku rugero ugitangura ariko avec appui ya PASAC turaronka kajyo kuronka ubumenyi kandi no gukora ikintu no kwita networking arico gikenewe cyane mu entrepreneur guhura n'abandi entrepreneur muri kano kanya ndi hano imbere ndahura n'abandi ba entrepreneur bakora ibintu bitandukanye tugashaka ku networkinga tugakora cyo kwita réseau ifasha nanje mu kuronka abana kwita ba partenaire cyangwa abafatanya ibikorwa muri uko rero akazi kanje kagakomeza gatera imbere aussi hariho n'abandi bantu bahaca bakamenya ama service dukora bagafata ama carte de visite akaba ari bakiriya bacu baza dukontakta mu isi iri imbere donc harimo uburusho butandukanye tuhakura nka Master Music cyo bica kuri brand ya Masterland kwa mboneka hano kuko izo cascade zibiri kandi muririmbye se umuntu acabaho nk'urumogi nyegeje muri ivyo n'umuntu ahura n'abantu kuko aussi ndakenera ama inspiration ndakora mugura n'abantu ndakenera aussi n'ama contact même si team yanje si management ariko nanje en soi hari igihe mpano umuntu ankunda atabwaro nkajye ko kumbona ahubwo akabwira tubigeje ndase deal kanaka ndafise projet kanaka duhani contact usanga birahuro byafasha kibi no kuboneka mu bintu bitagira akamaro cyangwa kuboneka mu buryo buri bizarre ariko hano ndi ahantu duhura n'abantu kumbure bashaka kumviramo akamaro donc it's okay for me. Je nitwa Isaac Bujaba nkaba ndumuhinga mu bijanye n'ibyakaranga n'imico kama mu engineer akora umwuga wo gufasha amashira hamwe mu vyerekeye vy'imigambi yo guteza imbere imyuga cyane ijanye n'ibyakaranga n'imico kama nkaba kandi ugira kabiri nyoboye ikigo gifasha ugwaruka mu kugira ubushakashatsi mu bijanye n'ivyakaranga n'imico kama ngafasha cyane no mu kwigisha twigisha ugwaruka rufise impano ingabirano zo gucapa n'indi myuga yose ifatiye ku gucapa ngomba kuvuga nk'ibintu byo gusiga amarangi ngomba kuvuga nk'ibintu byo gushushanya eka mbere n'imyuga yo gukora ibijanye n'ivyigihe mu gucapa bita design. Ndafasha kandi mu bijanye n'imyuga itandukanye isaba ubuhiga bwo gucapa nko gushona kujisha eka mbere no kubumba n'imyuga rero usanga isaba ubuhinga bwo gucapa kuko imbere yo gukora ikintu umuntu amaze kugitegura biciye mu gucapa. Bwa kabiri nyoboye isosiyete bita Carrefour de Beaux-Arts. Iyo sosiyete rero ikaba ariyo iby'ubushakashatsi kongera kandi igafasha mu kwigisha kongera kandi igafasha mbere no mu gukora ibintu bitandukanye bifatiye ku byo abakiriya badusavye bijanye kumbure n'ibyo kumenyekanisha canke iby'ibicapo kubumba hamwe n'ibyo mpejeje kubabwira bijanye n'ubuhinga bwo gucapa bwa none. Ibi bicapo mubona ni bike cyane mu byo dukora kuko ibi biri mu gice bwa mbere na mbere cy'ubushakashatsi kuko mu bijanye no na societe yacu ikora ibijanye n'ibyakaranga n'imico kama
ibi mubona ni kimwe ni ibintu bibiri twerekanye bwa mbere na mbere ibicapo bisize amarangi ni ibintu tugomba kwereka abantu cyane cyane bishimikiye ku bijyanye n'akaranga n'imico by'abarundi n'akahise ku Burundi murabonamwo ibijyanye n'ivyo intwaro za kera abami murabonamwo ibijyanye n'ivy'iki gihe tugezemwo murabona ibijyanye n'ico abantu biyumvira bafise ku mutima kugiserura atakundi kuntu ho giserura atari kugicapa murabonamwo ibijyanye n'ubutunzi bw'ibikoko dufise mashamba yacu ni ibintu rero bijanye n'akaranga n'imico kama twifuza yuko abantu bomenyera bakabimenya ama kandi bakabigura bigashobora gutunga ababikora murabonamo kandi ibintu bijanye n'ivyo kubumba ni ibintu dufasha dukoresheje ibintu duhinyanyuye duhinguye reka dufate ibintu by'imicafu itera umwanda ahantu twebwe tukayitora tukayihinyanyura tukayihingura ikavamo ikintu ubwa mbere na mbere gishobora gufasha mu kubika ibintu canke bifasha mu kuryohera ijisho kuko abantu bariko barubaka muri iki gihe barakeneye ibisharizo aha rero ibi tubumba ni ibintu bashobora gushiramwo ibintu by'amashurwe kugira bisharize mu mazu canke inyuma y'amazu turakora n'ibindi atari ibi inye cyane cyane ibijanye n'amamonuma bita mu Faransa sculpture ivyo ni twashoboye kubizana mugabo abakeneye kubibona bashika mu kigo dukoreramwo bita Chama kuvuga Centre d'Art et Métiers Artisanaux iri ku Buterere kuko niho twakirira ingenzi niho twakirira abanyeshuri baje kuvyiga abafise impano abafise ingabirano bakiri bato canke abakuze bakeneye kwiga ibintu kugira ngo ejo turiko turasaza tuje turonke ugwaruka udukorera mu ngata mu kubandanya bashigikira ibijanye n'akaranga n'imico by'abarundi bishimikiye muri iki gisata cyo gucapa kubumba eka n'ivy'ubuhinga bwa none kumenyekanisha ibintu je nitwa Ndayishimiye Patrick nkaba nsanzwe ndi mu bakora ibirato dukorera kwibarabara Avenue Doroiwa quartier Ngagara munsi y'isoko ya Kotebu niho dukorera hari Maison Saint-Pierre hahoze parke nkaba ndi muri bamwe bakora ibirato dukora ibirato bitandukanye ego hariho ibirato sarase hariho ibirato avec rase nk'iki ni avec rase ikirato rero ukwene kimeze iyi matiere ni iwacu i Burundi ni urusato rw'inka zihingurirwa muri Afritan iyi ni iva hanze iyi taro iva hanze ibi byose ni iby'iwacu ego kandi iyi taro iraramba cyane nayone mbwa iby'iwacu i Burundi navyone birakomeye cyane abarundi vraiment barabikenguruka cyane n'abaza badafite amahera akwiye barabikenguruka cyane kuko nk'abantu dufise kuva 2017 dukora baguma bazana abandi usanga umwe ageze ku bantu 20 uwagiye agumaza kudushorera kiretse ubutarahamenya baguma baza birakomeye cyane kuko ngaho ntihigera hahera gusa yaba Uburundi bwororose ukwene badufasha bakatwigisha uburyo bwo gukora itaro iramba kirato wotinduka gita nyene cakurambiye gucambara. Ku mazina nditwa Menedora Ndayikengurukiye nsanzwe n'umunyamyuga w'umujishi icyo bita mu kinofunofu vaneri hari habo usanga batwumviza batashobora kumenya ururimi rw'ikirundi hanyuma hano ndi hano nk'usanzwe ari umunyamyuga mugabo afise uburanga bwo mu mashirahamwe abiri ndasanzwe ndi mu ishirahamwe gitwa AFAB Association des Femmes d'Affaires du Burundi
ariko kandi kubera twashoboye no gutumirwa ndi mu rindi shyirahamwe ryo bitwa shaza chambre sectorielle de l'art et de l'artisanat, ariko mu nyumve neza muri afabe tuje ku bwa koperative ko muraza kubibona hajya ego witwa kofabe, koperative des femmes artisanes et artistes du Burundi. Aha rero namaze kubabwa nti ndi umujishi ajishisha ibintu bitandukanye cyane. Na cyane murabona ko ngaha hagwiriye ibijishe mu vyatsi, ariko byose ndaza kubigarukako. Kandi inyuma yo kujisha hariho n'utundi tuntu umuntu ashobora guhingura, kuko imaze ko umuhinga urashobora kwiyumvira ati mbega no bandanya mpindura gute. Reka rero mpere ngaha murabibona hano turafise ico bita inkoko, ngira ngo murabarundi mwese murayizi, nta uyobewe akamaro k'inkoko utakazi nawe, reka tukamudondorere. Iyi ni inkoko y'intaretare. Intaretare ni icyatsi kimera mu cyo bita imyaba canke mu mwonga, ahantu hasanzwe hari ibyo bita imigazo. Hanyuma rero ico turagishikura twagitegura, hanyuma tukagikoresha mu kujisha dukoresheje ico bita uruhindu. Uruhindu hano ntago mfise, ariko ndashobora hanyuma kuzorubereka. Murabona yuko ari igikoresho kimeze neza cyane. Iki kiratuma umutsima waba uburo, waba ubunyumbati, waba ubigori canke n'ibindi nawe amasaka ubikwa neza igihe umuntu ahejeje kuwutegura uvuye ku ziko, mbere ukanabika neza ukaguma ufise ubushuhe. Abandi abazungu rero bakoresha ama hotpot ya ugari, ariko ntifungura ubugari gusa, irajyamwo ni urabona ko ari nini, urashobora kubikamwo ibigori, ugashobora kubikamwo ibiharage, canke wanashaka ukikoresha mu gushariza inzu. Urabona biteretse ahantu kwibera cyane, na cyane ko iza ifise n'amabara. Bindi byatsi iyi nkofero murayibona, reka mbece ngira ko ndayambara. Iyi ni nkofero yambara bose, murabona ko umukenyezi mubera, namwebwe naho muri abantu b'abagabo naho nyoyo babera. Iyi rero tuyikora mu cyatsi cyitwa umuhivu. Umuhivu ngira ngo hari ababuzi n'abatabuzi, ariko uva ku giti cyitwa ibondo, ariko ico giti kiguriye imbo mu bubanza c'ibitoki ahantu amaja mu Kabezi, aha turashaka kukironkaho, ariko nticoroshe. Twaragerageje no kungere twogerageza kukironderera imivyaro ngo tukigwize, ariko ntibirakunda. Kumbure tubicishije mu bushiranganje busanzwe bujejwe ivy'uburimyi n'ubworozi, bazodufasha dushobore kuronka ingene twokigwiza. Nico kimwe n'intaretare nzafu, kuko no musi ziriko ziragenda. Iki cyatsi rero iki tugikoresha ibintu byinshi cyane. Turashaka gukuramwo za nkoko nababwira, tugashaka gukuramwo ibintu byo gushariza, tugashobora gukuramwo izi nkofero mubona, ndetse tugakuramwo ni bya bindi dukoresha mu bubare, ico bita agateruzo kutunyobwa canke kudufungurwa. Ego mu gifaransa ngo na maplato, je ndakitwa na agateruzo kudufungurwa canke kutunyobwa ushize kwikirahuri canke icupa. Nuko atavyo nazanye nace ndabibereka. Aha rero imihivu ikora ibintu byinshi cyane, sinobidondagura. Umuntu amaze kwiha ishusho yico yojisha arashobora kugikoresha. Rero iki cyatsi tugikunda ko kiroroshe kujishisha. Igitoke naco kirafise uruhara mu bikoresho twe dukoresha. Mwabibonye, murabona ko ari mu mama yikoreye cya giseke, ahetse n'umwana, afise n'agakuza. Mbere n'agakuza hano ndashobora kukaronka, kumbure ndayane nakaronka ndakabereka ko ndagafise. Aya n'amahuba turabana bacafsi rero, nukuvuga turashaka kugenda mwa vya bitoki tugakura ajya amababi yasiga, ariko ararereta bita ego harumfashije kuronka kagakuza. Murabibona uyu mu mama ko aragemuye canke aravuye gusuma, ariko yitwaje murazi yuko ushaka gusanga amazi mu nzira atari hari, ashaka kugenda araha umwana ari imbere yiwe canke uyahetse gihe akanyota kamufashe. Sinzi biri ariko karashobora kuba arakayoga. Mwabonye rero ko barikora byinshi. Murabona yuko umucafyi nawe nyene yumvira aracapa, akora akantu keza cyane ko kumanika mu nzu, ariko kandi arakoramo n'ikindi kintu kidufasha iyo turiko turafungura ku meza, utereka ku isahani kugira ngo ibikoroka ntibikorokere ku meza, ico bita amasupla. Ariko ubu kandi urashobora no kubumanika ahantu hakabegwa. Ego no gufundikira je no gafundikiza mbere. Ego rero no bidondagura sinobimara, ariko hariho n'ibindi byitwa ubugwegwe bukora hano cyane. Murabibona izisakoshi zikozwe mu bugwegwe. Ubugwegwe ngira murubuzi buva mu giti canke icyatsi cyitwa ikambaburaya. Turafata umwanya wo kugica. Abarundi kenshi babikoresha mu kumesa. Bakoresha mu kumesa igihe isabuni itari ihari, bakagitema bakakidoda, kacaja ahantu hatemba amazi menshi bakamesesha, donc ncamera nk'isabuni. Twege rero ubu turagikwega tugakuramwo inyuzi zikomeye, hanyuma
tukagitsiba tukakijisha. Mbere iyi migozi yimubona ni nayitekera amafaranga muramubibona mu mabanki. Ni kuvuga rero twege no mu mabanki turashikayo. Iyi migozi igenda ikongera gateka ikongera gakora isakoshi gakora n'ibindi byinshi cyane. Mbere n'akagaseke mubona keza cyane gateye igomwe gakozwe muri ibi nyene. Ariko murabona yuko kataba kamaze gutsibwa. Ariko ngaha itandukaniro nuko aho wamaze gutsiba. Gutsibangira murabizi dukorera ngaha kukuguru gatsibe biraruhisha cyane ntiworaba. Ariko ngaha dukoresha urushinge tugatungira. Indani hariyo ubundi bugwegwe nyene. Hanyuma hariho kindi kitibagiwe ikintu cyitwa igishishwa c'ikigori. Abenshi baragenda bagafungura ikigori hariya mu Kamenge canke hehe baje kucotsa baca bata ibibabi. Twege rero tuja tugerageza kwegerana umwanda kugira ngo ibidukikije ntibandaye bibangamirwa. Tukaca rero tugirane dufata igishishwa c'ikigori turakora ico bita iforoma ikiduha akakaranga ubona iki kintu gifise. Tukaca dutsibirako sinobigarukako bavamwe batatu mbega hari ikigori gifise amabara asa gutya. Oya uko biri kose twege tuguma dukenera hanze y'igihugu. Ibi byose naberetse murabona ko biteye amarangi. Mbere biri ni mu ntambamye duhura navyo. Ni kuvuga amarangi tuyakura hanze y'igihugu. Tuyagurira hanze y'igihugu mwavya bindi kama twifitiye tukangera biha ibara twipfuza. Twipfuza. Rero murabona yuko sinobidondagura ngo ndabimare. Ego murabona hariya naho nyene sinohibagira mu nyambaro. Hariya aye nivyo ibitambara birashobora kuba atari bihingurirwa ha mu Burundi. Mugabo iyo nsono ni y'ikirundi. Ni y'ikirundi twisonera hiwacu nyene. Nizo sakoshi murabona zihwekwa ni twege tuzikorera. Murabona hariya biriya bicapo vyose naho amarangi atava mu Burundi ariko nitwe tuvyicapira. Ariko kandi hariho akabijya turiko turagira uyu munsi. Kuvyerekeye amarangi uyu munsi turatanguye kwiyumvira ati mbega tworonka irindi rangi gute tutiriwe turagenda muri Kenya tutiriwe turagenda aho hakurya muri Kongo tutiriwe turatuma ko mu Bubirigi tutiriwe turatuma ko hariya muri Australia. Uno munsi ndashaka gutora ico bita umuguruka w'amasaka nkawuteka canke imishayishayi nkayiteka canke yumvira ikindi cyose wanashaka nibumba nkariteka gushikaho ndonka ibara nipfuza. Ariko ndacari hafi cyane ndiko ndiyumvira kubandanya ncukura mumfashije tuzoshobora gushika kuvyo twipfuza. Murakoze.